kantu k'umuziki koko nibaza ko kabaye impano kuva nkiri umwana kuko ndibuka igihe byatanguriye mu majambo make ico kibazo kirakunze kuba mu bapro mugabo bazi yuko abapro aribo bantu ba mbere bamaze abantu kandi nivyo kweri kandi tugerageje jewe ngiye nkabona ahantu bariko baravuza uwo wifuza ko akwereka akakurya imigaro bagenzi yumvira ibi bintu kwera ibintu imana y'isi n'ijuru ibintu bizokunda kwigumizako ibintu si sawa uze wige kurekura canke uze wige gukorana n'abandi bantu kugira ngo ibintu vyawe bishike mbari bishike kure apara y'ivyo nawe nyene ahora akoroka akaza iwanje Yaganawe TV. Yo despite bombo crowd watagwana my boy ni Bruno Prana kandi garose kuri TV Yaganawe. Reka manzi fata umwanya uri sacre nkuko nama nkuze kubibwira abadukurikirana ndabaramutse aho baherereye bose bwakeye bivaye naho herereye namwire bivaye naho herereye tubandanya tubazanira bishasha uno musenda bafitiye iki murabona umusore imbere yacu producteur w'imiziki nga mu Burundi maze imiziki y'amiziki yose mwumva itrending nga Abuja ndetse no mu gihugu hagati bafise mu kuboko reka tumusabe yidondore ayamutse abakunzi ba Yaganawe TV. Just beat. Yo Kanya ni kwawe. Bite mumeze neza. Ndaho ndashima Imana. Ndakenguruka ku mazina aza ko bamvuze nta kurinda turasubiye mu mazina. Nuko. Just beat. Nukumengo no musisihuriye. Oya niho ndi tubivana mudu mugandiza neza kubiza kugenda neza mu kiganiro. Akazi kabaye kenshi machine ya kurije. Turarako turakora kurazi yuko kugira ngo uronke umusaruro mu bintu bisa gukora cyane. Yego. So none Just beat watanguye gute urugendo rwa kano katukora ko gukora imiziki. Nibaza kari urugendo rurerure sinzi ko mu majambo make bibashoboka ko no bivuga ariko ngira ngo turaza kugerageza. So Just beat none mu byo wize nko kwishure mbeho wajya warize narize nibaza ko ibyoye narahejeje amashuri y'intango aravamo mugabo naciye mbanza ndirukana kariyeri yanje ko nategereza kugwana n'ubuzima ifataye n'ukuntu umuntu ababayeho avuga ati d'abord niki gushika kwihangiro gishushaka university nzoyijamo neza kuko ibyo nkeneye kwiga sindabironka n'ubuye mu Burundi. Ibintu bize ndibaza yuko waba harimo n'umuziki gose canke nakantu wavukanye ne kantu k'umuziki koko nibaza ko kabaye impano kuva nkiri umwana kuko ndibuka igihe byatanguriye mama wanje niwe yabindunze ngo niko no bivuga yaranshigikiye nkiri umwana afite imyaka 8 niho natangiye gukora ku gitari intoke ntizakwigwako. So mama nawe yari umunyamuziki yo bija hose. Urumva mama ingene vyemeze yarakunda kubona umwana wiwe ko yoja mu bandi bavuza kagira iki nico cyamuteye kumva yondungika muri ibyo bintu. So ndibaza muri famille urafite papa urafite mama ndabara n'umusore ndibaza nturi single canke cyo kibazo naza ko twocihoza gato. So bakunze kutubwira cyangwa atinye ko abandi bana bamenya yuko ufise shit jewe mu majambo make mumvo zo kwirinda kugwaza imitima abantu abandi cyangwa tubyihoze. So bakunze kutubwira ngo abantu ba producteur cyane mwe bimiziki ngo batumariye abana ngaye Bujumbura kweri. Eske do muco Just beat. Mu majambo make ico kibazo kirakunze kuba mu bapro mugabo bazi yuko abapro aribo bantu ba mbere bamaze abantu kandi nivyo kweri kandi tugerageje kuyaba 90% nibyo
byo bari byo eh mugabo iwanje sivyo eh yeah rero hajya umuntu wese iyo ufise ihangiro ry'icyo ushaka gushikako hari ibintu wirinda gukora rero mu gihe hari ibintu biza nk'intambamyi bikaza imbere y'iwawe kugira ngo bishobore kukubuza inzira icyo ushaka gushikako rero muri ico gihe mutaye umwanya mwizo baby bagenzi baby hajya ni nziza hajya baby abana adema bafise umutima mwiza ni mu yagukubise keya rimwe kabiri gatatu ya telefone ushugwatiritse hama none je ubona nk'ubu ngaha mu Burundi abantu benshi mu by'imiziki ntabitahura ko byarimwe amafaranga ntibifata nk'akazi so muri famille eske bagushikiye bose sheri wawe mama wawe numva baragushikiye kuva kera papa wawe bimeze neza nyene baratahura akazi ukora mu majambo make barabitahura cyane gose kuko no mu mashure nabanje kuja kwiga byabaye ngombwa ko nja kwiga amashure bisaba kanshigikira mu muziki yasabye ko niga ibijyanye n'amamashini n'ibiki kugira ngo bizonyoroheze mu rugendo rw'iwanje kuko nayo nshaka kuba one day kuzoba ndi umuntu adasanzwe mu bijyanye na production so harkara wavuze mu ntango ngo je university sinoyiga ko ibyo nshaka kwiga ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ntibiraboneka eske jesbit ugomba dusige umuziki uje hanze bimeze gute siniko ndasiga ndacabakubitira tushe ni yayindi muzo kwama muyumva so none ndazura amaze kuri abantu atari bake birabishika nk'abantu bakore bakagaruka bavuga ati man wankora umuziki wa kate vraiment abagaruka bakagushimira mu majambo make nk'ibyoye mu gihe ukikoragwana urugamba rukomeye kuno muziki wumve ko nimba umbonye no munsi ntibisigura konje no munsi hari igihe kimwe nigeze kuba nicaye n'inyegeje ahantu niko ndapambana ndiko ndakora rero ico gihe cyose byanteye ingufu zo gukora cyane kugira ngo n'uzonca azogaruke ashima bariho benshi cyane twizere ko ku miziki yawe ikunzwe impande zose ndavuga abana papa ko ukora abantu benshi ndabona kuba byiwaho ugakora mama baremba gospel ugakorera abari mu miziki ijya dufata iby'abasani bacu amapiano narabona urakora gospel nasanzwe urakora imiziki yawe rero twemere uko ikunzwe ku mpande zose muri make mu majambo make nta limite je mfise kubera yuko ni kuva kera navuga ko nzotegereza kuba ndi umu beatmaker mu mpande zose mugabo mu gihe cyose ugomvye kuba umu beatmaker nta limite wigera ugira byabona kwisabira akantu gatoya ndazi hariho abantu bakorera irya mbere gitangura bwati ni ingoma ya mbere nakoze je nashaka abakunzi baga nabo batera gastori uko byagenze ndazi niba byoroshe akazi kose ubukora umunsi wa mbere ugowe ntihabura utuntu twese tuzaturitamwe byagenze gute speed murakoze amajeyo umunsi wa mbere nkora beat umunsi wa mbere ngenda muri bintu bya production kuko bino biratandukanye no kuvuza mu isengero bagenzi yatandukanye ndibuka ko nigeze kuhangwa n'urugamba runini ya cyane ugiye jewe ngiye nkabona ahantu bariko baravuza uwo wifuza ko akwereka akakurya imigaro bagenzi yumvira ibi bintu kwera ibi bintu imara isi nijuru ibintu bizokunda rero bimaze gukunda ico gihe ndagwa mu rugamba muhuye uratanga ubucupa gato kugira ngo ene ugire ndibuka ko umunsi wa mbere nakoreye beat Novich kubera aravuga ati umusitare arazwi hakweri naradegezwe hageze recording yash baza gura mabi amabara tugusa ndamutahura cyane kubera yuko atahura ibintu by'umuziki yarabona ati ayo peti musafye kazoza ntari mushasha aragerageza naho mushasha aragerageza kubera abariho n'umuntu yafasha yash amwitwa Igo Beat ndamushimira cyane banyije mu muziki yaciye ajabuka ahari nawe nyene yubawe cyane kuva mu bwana bw'iwawe Jesbeat niya impambamyi wagiye urahura nayo
cyane cyane n'ubona ihakaguma igomba kwisubiriza ko ndazi by'umuziki biragoye ngaha cyane cyane ngaha mu Burundi sose bavyumva Yeah. ntihabura akana kariya usanga karagutangira eske nta obstacle wowe ufise muri no kariyeri yawe ibibazo dukunda kugira mu muziki canke muri kariyeri y'umuntu ni d'abord ko dutegerezwa kuba dufise ibintu by'iwawe donc ama materiel y'iwawe ibyo oye biraba intambamyi yuko ushobora kuba wokwiruka mu bantu ugiye kugira iki gukorera umuntu arashobora kukubwira uko ashaka arashobora kukubwira uko ashaka mugabo wowe ntibiguca intege uviza akazi donc nakazi ushaka iki mbe wifuza gushika kuki mu gihe ufise vision ushaka gushikako ntucika intege kubera yuko ari umunsi nawe ushobora kugwa muri bya bintu byawe just bit wavuze ko wize tukiri abana twese batubaza ngo wifuza kuzoba iki nifuza kuzoba iki eske we tufate uri muri primaire just bit ntumbeshe we haje ungisha ko ati wifuza kuzoba iki waravuga ati jewe ko habisa je ndumva ko nzoba producteur wa mbere ngaha mu gihugu cyangwa ngifuna kusiyo mpano ukuze jewe nkitangura ibi bintu by'umuziki no kugira yuko umuntu wese anyegereye yarabona ntaranavuga yarabona ibyo shaka cyangwa ibyo nzoba kuko abantu benshi banzi muto bw'iwanje bambonye ubuye baravuga yuko deja wewe wagiye muri bya bintu byawe bamwifuza so aha mu buzima twese dufite abantu batwinspira niba uririmba urashobora kuvuga ati jewe par exemple Satura aranyinspira ukina ati Saida aranyinspira byinshi nyene none nawe ngaha mu Burundi ndetse basinoha ikaba dufatire ngaha mu Burundi duhere ku by'iwacu producteur yoba akwinspira akavuga ati jewe ego se cyangwa gukora nka naka gusa naka ndabona ibintu byiwe birandyohera ko ndazi ntushaka ngo gushika kuri irya level yabaje ushaka kusumbya gusa ashaka kuvuga ati je naka aranyinspira nawe udashaka kumera nkawe ni nk'uwaye mu producteur yoba akwinspira ngaha mu Burundi ataho haye nawe nyine birashika kuri usanga ubwo jakati kanje ndakemera nta muntu we twonoma yabanje mu Burundi bwacu nta mu producteur numwe ntubaha bose bavyumve ndabubaha kuko baragize ico bamfashije benshi ibyo ndiko ndakora harimwo benshi bafisemo ukuboko bavyumve ko ndabubaha cyane rero nta tushe nimwe jewe ngaha mu Burundi ntashobora kumedita ko nico gituma kenshi ibintu nkora ntareme nigira nkora ibintu bisa ndagerageza guca hirya no hino iyo umuntu ndamumvise tushe wiwe ashobora kuvuga ati uyu muntu umuntu numvise akantu uvuga ati foko nkora cyane nanje kugira ngo ashikiyaye ndanaharenze ndabyumva just be none utegura kuzoshika kuki vision yawe utegura kuzoshika kuki jewe kuri vision yiwanje cambere n'amahera d'abord amahera nayo yaronka wagize iki wakoze kandi cyane rero je vision yiwanje fise no kuzoba mu myaka iza munyumva cyane mumbona cyane fise ibintu by'iwanje Imana ndizera ko iri mu kugikorwa kugira ngo izobishyize amen just be tag you senga he just be bon jewe sengera muri mpwemu yera so none wavuze ngo ushaka tuzoba tukumva cyane tukubona cyane none uri kupanga gukora iki kugira ngo iyo vision uzoshike kwa hakiri kare jewe ibyo mpanga gukora ni gukora cyane upanga gukora cyane nyine mu yinzira kubera yuko nta muntu numwe uzi w'umupronga ayo bari hafi muri abo wibaza ko nawe wemera canke yagize iki bose nta numwe atanzi bose baranzi barazi yuko hagiye umuntu wese tushe yiwe iba yubashwe bose baranzi donc ibyo dupanga canke mpanga cengira iki ndapanga ko umuntu wese
azwi muri production canke iki ya no mucako canke yoncako kugira ngo dushike kwihangiro ryo kuduza umuziki mu Burundi bwacu. Yego J-Speed none dufate nka Karol J-Speed ora nka dufate Joel dufate Joel nka Joel tumutwara umuntu nyene w'umunyamahiri cyane mu producteur hagiye ashovuga ati jewe reka manze mve muno stage yanje nkoroke Nyakabiga nje kuraba J-Speed haragatoshikiwe nkeneye ivyo birashobora gushika ngaha mu muziki wanyu. Apare y'ivyo nawe nyine ahora akoroka akaza iwanje akaraba bimeze gute na tushe wiwe nyinshi canke jewe tushe wiwe bashobora kuba bumvamo tushe iwanje kibaza ko bari jewe canke indirimbo nakoze ukumva niwe donc ntibaze ko yo bari we yakozemo kandi ari je nayikoze bisigura yuko ikintu cyose gikoze umuntu umwe kibafise limite mugayo ikintu cyose gikoze abantu barenga babiri ivyumviro by'abantu babiri babiteye ubwoba bahaje ya nuko so ni cyayi gikorwa umaze gukora ukavuga ati nukuri kw'Imana kuvuye nakoreje kwe iki naco nico cyambe cyangwa ibi byose jewe biri high very wa jewe ibikorwa nkora byose ubwo sikibazo cyo kubwo mvuga ngo ibikorwa nkora ngurumva ngo bimengo narabikunze cyane gusumbya ubwo ndagerageza cyane bigiye kuko nakoze byose ko no bandaya ndabisumbye hagiye kaguma nduza kuko bisa kuba uri ku mwanya kugira ngo cyane n'igihe tera imbere uje mu bandi. So inyuma y'ubuno buzima bwo gukora imiziki hari akandi kazi ofisi uriko urakora canke kazi ka kamisi yose ni ngaha nyene? Kazi ka misi yose nibaza yuko nakanye nta nandi upambanira nyene natu hagize aho mpambanira nababa bankeneye bakeneye tushe iwanje ni nabeshi cyane kubera yuko aba producteur benshi haba hari ama collaboration kubera yuko ni bimwe twame tuvuga ikintu kimwe iyo umuntu umukoze ikintu cyashobora kuguma ari yatushe wa mugabo yo haje undi muntu c'est vrai je naje abandi hari abandi baza bagashiramo amatushe iwabo mu ndirimbo iwanje shobora no kubamenya mugabo abo bose ndabarukonesa ngo mangira ati big up barabizi nawe. Nakaye kajambo wobwira abakunzi bawe abaproducteur bagenzi bawe agase kimbara ko bashimira yabari umuntu bashimira kinkaru ari nka demande bosaba kugira umuntu byabandanye biteye imbere kubo mukorana niba ari bwateye abafana abakora imiziki niba arakuba unegura bwati nidukora brana fresh duhindura aha cyangwa ati bimeze neza nakajambo babwira. Oya apare ya producteur ikintu cambere na ko bakajambo cyangwa guhanurana kwigumiza k'ibintu si sawa ze wige kurekura cyangwa ze wige gukorana n'abandi bantu kugira ngo ibintu byawe bishike mbari bishike kure. Apare ibyo turashimira n'andi bantu bose bagize icyo bakora ku buzima bwacu kugira twe dushitse hano hantu abavyeyi batureze mu gisagara hariho umuntu ndarukonesa cyane kweri umupapa yitwa GDD ndamushimira cyane ahari azabyumve azone no biganiro yarandeze niwe yankujije yabonye impano yiwanje aranduza ahangeze ni kubera we ujyanye nyene tuguma dukura ikepi Imana imwezagiye cyane amen. So urakoze cyane J-Speed nibaze uko nasaba gutumira ngakuri aka nawe uzonyitaba igihe cyose muzodukenerera turahari. Bakozi bayaga nawe TV mwavyumvise ubuzima bwiwe ni J-Speed akoreye indirimbo za qualité vraiment mbe urakoresha ama platform hajya nkaho bokurondera kuri platform ziwanje zose uzokwandika Evo J-Speed niho mudosanga ibikorwa by'iwanje n'ibikorwa byabo ndiko ndakorera uzokenera amabiti azombwira uzokenera amamix master azombwira ndahari ndayikora byose n'abakeneye kwiga ndahari. So reka gushimira cyane J-Speed. So bakozi baga nawe mwavyumvise ni
wandika kuri YouTube, IG, TikTok ndetse n'ahandi Evo GS Beat. Mwakoze kudukurikirana rero na higaniro cacu kirangiriye. Mbana yandabibutsa ibi biganiro byacu byakuryoheye ube abone kugira ngo nikindi nicaza kwaza ibiganiro byinshi nk'ibi bisumba no ngaha maze ibya kuryohera uzaba mbere mu kubibona. Cyakuryoheye tuhaka like, cyakuryoheye gose gisharinge no ku bagenzi bawe. Murakoze naho butaha. Ciao ciao. Ubwenge ni wo muti